Turabaramukije bene data muri mu mihingo itandukanye, amahoro ya Kristo abane namwe mwese. Turabaha ikaze kuri Jairos Media kugira ngo ushishikare gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'abakristo bawo hambere. Abakristo bawo hambere baratotezwa cyane ku ngoma y'Abaroma. Barakunda gukwekwa ko abakristo batumvira umwami. Barabarega yuko badatanga ikore, imisoro, arivyo vyatera ishavu imana zaho hambere, kubera ko abakristo batasenga izo mana ngo bazishikanire. Abapagani b'ico gihe bizera ko izo mana zishobora kubatera ivyago bikomeye, imyuzure, amapfa n'imitigito mbe n'ibindi. Nico catuma bahiga buhongo umuntu wese ataramya izo mana zabo. Ico gihe kubera ko abakristo batasenga izo mana, vyatuma babahiga buhongo. Abakristo bakorerwa ihohoterwa rikomeye cyane. Barabatera amabuye, abandi barabatwika bakabaturira, abandi barabafata bakabageranyiriza mu kibuga, bakabarekurira ko ibikoko vy'inkazi, intare n'intambwe n'ibindi bikabarya. Abakristo baho hambere bakorerwa amabi akomeye cyane kubera ko banka gusenga imana zabo, banka gusenga ibigirwamana vyaho hambere. Kuba umukristo w'ico gihe waba witeguriye kubipfira. Kwakira Kristo muri ico gihe waba witeguriye gupfa, kubera ko bahigwa buhongo. Babatera amabuye bakabaturira, abandi bakabacumita ivyuma bitandukanye, abandi bakabakerera kurya kw'impene. Nibwo buzima, niyo mateka y'abakristo baho hambere. Tukaba tugiye kuraba amateka y'umwanditsi w'indirimbo dusanga mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza. Indirimbo turirimba dusanga mu gitabo co guhimbaza, burya izo ndirimbo zifise amateka akomeye cyane. Hari indirimbo dusanga mu gitabo, iyo ndirimbo ifise amajambo akomeye cyane, kandi uriko arayiririmba aba ariko yishingira intahe. Ni indirimbo izwi n'abakristo nka bose. Ni indirimbo irimwo amajambo akomeye cyane. Iyo ndirimbo niyihe? Niyo tugiye kuganira uyu munsi. Ni indirimbo y'108. Benshi barayizi, abakunda indirimbo zo mu gitabo. Ni indirimbo ivuga ngo je ndi umukristo. Ni indirimbo yo kwishingira intahe. Tugiye kuraba ninde yayiririmvye. Tuguhaye ikaze kuri Jairos Media kugira ngo ukurikirane ibiganiro vyacu. Ni indirimbo yaririmbwe n'umukobwa wo muri Swede. Uwo mukobwa yari mu kigeragezo. Uwo mukobwa bashaka ko aharikwa n'umwami, akaba umugore wa gatatu. Uwo mukobwa yari afise uburanga buhebuje, yari mwiza cyane bihebuje, yari arangije amashure y'ico gihe. Umwami yaje kubibwirwa ko hari umukobwa afise uburanga buhebuje kandi afise imico myiza umukwiye. Yaje kumutuma ibisonga vy'umwami. Umwami yarakurengutse,
yaragushimye, arifuza ko umubera umugore w'inkundwakazi. Inkuru yamugezeho yicaranye n'abavyeyi biwe, yari kumwe n'abavyeyi biwe bicaranye. Abavyeyi bahise bavuza induru, bavuza impundu, barishima cane. Uwo mukobwa vyaramubabaje cane kuja kurongorwa n'umwami afise abagore babiri, nawe akaba uwa gatatu, kandi ari umukristo. Ariko abavyeyi biwe ntibari bakijijwe, bo barishimye cane rwose. Uwo mukobwa yaciye atangura kuririmba, niho yaririmbye igitero ca mbere ari kumwe n'abavyeyi. Yumvise iyo nkuru aca atuma ku mwami ati, je ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu vyose gushitsa gupfa. Je ndi umukristo, ndashinga intahe naho igihugu cose contwenga. Je ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu sigaye nkunda Kristo, kuko aho yapfa yazira jewe, bikwiye nanje ko ndamukunda. Iyo ni mesaje yarungikiye umwami. Iyo mesaje yayitanze ari kumwe n'abavyeyi biwe. Ibisonga vy'umwami vyahise bitwara mesaje ku mwami. Abavyeyi biwe barababaye cane kubona umukobwa wabo yanka kurongorwa n'umwami. Abavyeyi batumije ko imiryango, inshuti zabo n'ababanyi, hama bamukubitira muri urwo ruhame, bose babireba. Bamufatiye ibihano bikaze ko atazongera kuja mu ikoraniro ry'abera. Bifuza kumukura mu muryango w'abakristo. Bagiye gutandukana, bamusavye kugira icyo avuze imbere y'abantu benshi. Bamaze kumukubita, yaciye avuga amajambo y'igitero ca kabiri. Je ndi umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu vyaha. Je ndi umukristo, naho noterwa n'amarushwa nkaja mu ntambara. Je ndi umukristo, nkaba umusoda, ndi mu ntambara rwana n'ivyaha, umugabisha n'umwami Yesu. Nitwaba kumwe nzokwama ntsinda. Abavyeyi n'inshuti n'imiryango bahise baterwa n'uburakari bwinshi. Babonye inkoni n'ibindi vyose bitamuhinduye, baciye bamuca mu muryango ngo aje kwangara. Bamwirukanye mu muryango. Yasohotse mu nzu n'igitabo ca Bibiliya mu ntoke. Yahise avuga amajambo y'igitero ca gatatu. Je ndi umukristo, ndi umwimukira, ndakobeje mu rugendo rwanje. Ivyino mw'isi ndabihinyuye, sigaye ndondera ivyo mw'ijuru. Je ndi umukristo, intara yacu iri mw'ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'amagorwa abaho, bose baguwe neza. Yaciye asohoka aragenda. Hageze mw'ijoro n'imbeho nyinshi, aho yari abunzabunze, niho yaje kuvuga igitero ca kane. Je ndi umukristo. Ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje, kiranyibagiza imibabaro, nkumva nduhutse kubw'umukiza. Je ndi umukristo uko ndi kose, maze ndengukijwe ngeze gupfa, nzogira akanyamuneza kenshi. Nzoba mpiriwe ngiye mw'ijuru. Amateka avuga ko atahise apfa ako kanya, kuko yaririmbye n'ibindi bice vyinshi. Uko yakomeza kugeragezwa, nuko yaririmba. Amajambo yaririmba, mu majambo yiwe yubakira ati je ndi umukristo.
hariho uwamwumvise aririmba amujyana kumuha icumbi. Nyuma uwo mukobwa aje kwicwa n'uburwayi. Abavyeyi biwe baje kuba abakristo bakomeye cyane nyuma y'uko babuze irengero y'umukobwa wabo. Murakoze cyane. Ese waba ushaka kumva ayandi mateka y'indirimbo zo mu gitabo? Turagusavye ngo ugire like, share na sabone, utwandikire no muri commentaire kugira ngo dushobore kukugezaho amateka y'indirimbo dusanga mu gitabo c'indirimbo. Turabaha ikaze mwese mushishikari gukurikirana ibiganiro vyacu. Sangiza abandi ano mateka y'indirimbo dusanga mu gitabo c'indirimbo 108 n'amajambo akomeye cyane n'umukristo wese ategerezwa guhagararaho. Turabaha ikaze cyane kuri Jairos Media. Yesu abahezagire cyane. N'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha. Kristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mw'isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mw'ijuru. Genda umukristo gakondo yacu iri mw'ijuru ku Mana yacu. Ntanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Genda umukristo gakondo yacu iri mw'ijuru ku Mana yacu. Ntanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Genda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Genda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Genda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru.